tudoza muzini batanze FM umwiro akamenya kumviriza amakuru dushikiriza na Bigirimana Armel ndakora mu kijyanye n'ibintu kufuriza ikaze ndakora mu kijyanye ndakora mu kijyashati ibakunze muri komatega amatugano za Radio Gatanu FM sanga kaza amakuru y'uno munsi nagize n'inkuru zikurikira. Impinduka ziriko ziribonekeza mu kiyaga ca Tanganyika aho ni mu gihe hamaze imisi ikiyaga ca Tanganyika cyateye umwuzurira ngo ariko bikaboneka yuko ayo mazi asa n'ariko arasubirayo yaje ava mu gihe abenegihugu ngo batoba maso ngo bashobora kwandura indwara zituruka ku isuku rike aho na cyane cyane bikavugwa ku bakorera mu buzu bw'uburiro hamwe na cyane n'ababa mu nkengera z'ikiyaga ca Tanganyika. Muri kino gihe cyo mu buruhuko abanyeshuri ngo barakwiye gukora ibikorwa bizobatuma bashobora kwirongera ibikoresho bazokoresha byo ku ishuri mu gihe amashuri azoba yatanguye. Shiza Jean katuma amajwi abashikira amenje yo kwashikiza n'amakuru sabikazi. Ino muri sanze muri radio magara tanze ndasubiye kubaramutsa impinduka ziriko ziribonekeza mu kiyaga ca Tanganyika aho ni mu gihe hamaze imisi ikiyaga ca Tanganyika cyateye umwuzurira ariko bikaboneka yuko ayo mazi asa n'ariko arasubira inyuma. Ibyo navyo bikaba bivugwa na Mvuyekure Emmanuel arongoye umuheha uwamagara agira ko kandi ashimira na musitanteri wa komine Bugarama ko yabaronkeje aho bashira indagara aho ni mu gihe mu kibanza bahoramwo catewe n'amazi. Reka tumumvirize. Imbere ya byose notangura gushimira Imana amashora byose kuko Imana ni nziza ivyikora umwana w'umuntu birahambaye nabonye amazi ariko arasubira inyuma nabaza ko hari ikiriko kirahinduka ati none amafi muzibashira hehe ko hari hasanzwe plage ari mu kiyaga nyakubahwa musitanteri wa komine ya Bugarama arazi neza akamaro k'amafi ku benegihugu atwara yaraduhaye ikindi kibanza mu isoko isanzwe iri kuri plage ya Magara niho rero dufise ikibanza kandi si gito ni kinini kirakwiye mbere kinasumba nico twari gisanganywe nandagara twashobora kuronka zishobora kurengera aho hantu ivyo noremesha abarovyi ndemesha n'abadandaza ndemesha n'abenegihugu ko atangorane n'imwe umwanya wose uzoboneka aho kuwushira kugira ngo abagurisha bagurishe abaza kwanikira banikire hariho harategekanijwe nyakubahwa musitanteri yarahatweretse hariho nibareme ahubwo dusaba Imana itugwirize umwimbu aho kuwushira naho harategekanijwe hariho ni hanini cane turizera ko atangorane n'imwe kuko ni na hafi y'ibarabara naho imodoka zoparika kuri barabara hariho abasanzwe bakora ibikorwa byo kugura abikorezi abatarika bashaka gushikana imodoka iparitse turavyizera yuko atangorane n'imwe tuzogira mu bijanye nuko aho dushira umwimbu twarose. Arongera kandi agashima ngo ukuntu bakorana n'abajeje intwaro mu gihe baba bituye bakabashobora kubatunganiza byoroshe. Ongera kandi mutega amatwi Mvuyekure Emmanuel akabara amakuru dukesha mugenzi wacu Felicien Bigirimana. Subije abarundi nasanze abantu bateye imbere cyane mu by'amategeko abarundi barazi kwinengesera ko ahuye n'ibyago inyubako twari dufise ngahura n'umwuzurira wateye ku kiyaga Tanganyika ngo wateye ahandi hose mugabo kuko twebwe dukorana n'intwaro abajejwe intwaro turakorana bafise aho batwitunga kandi baratuzi iyo hagize ikigoranye baradutelefona tukabwira ati duhurira hanaka n'abarundi barateye imbere turafise abapatropishe bafise amasare bafise ahantu hameze neza bubari ku kiyaga abarundi iyo bashamiranye araduha ahantu dushobora gukorera anatanda yuko turonka iwacu dushobora gukorera kugira ngo imirimo ibandanye neza n'ubu rero tubandanye dutunganiriza abarovyi tukongera tukabandanya turonka ikibanza aho dushobora kubatunganiriza twicaye tumeze neza ntangora nyine biraduteza kandi kuri kino gihe ndabona ko abarovyi bamaze gutahura ko amatati atakamara amazi amatati ni make cyane twebwe ntigishobora kumenyana na hano hirya no hino mugabo twarituye abajejwe intwaro kuko barazi ibikorwa dukora ko ari ibikorwa by'igihugu kandi n'abarovyi bakora ibikorwa bitunze abenegihugu ntibashobora kuburarira aho bakorera abajejwe intwaro rero twarabandikiye turabamenyesha ibyago byaduteye barabibona barabizi hanyuma rero baratwigiye ico baciza cofasha abenegihugu ko inyubakwa ziri mu bunini y'abenegihugu narijya abasanzwe bakorera hano kuri notrose y'ikiyaga bose n'abarovyi baba badandaza baba barimyi bose bakora neza ibirori bigenda neza. Eka amakuru yacu tandukiye mu gisata c'amagara y'abantu ngo mu gihe abenegihugu batoba amagabo ngo bashobora kugwara indwara ziterwa n'isuku rike ivyo navyo bikaba bivugwa cyane cyane ngo abegereye ku kiyaga ca Tanganyika. Nimubona Alexis aratera kamo cyane abakora mu mazu y'uburiro hamwe no mu bubare
yuko bogira isuku cyane ngo narijya hateye ikiza ca coronavirus. Reka tumutega amatwi akari dukesha Jean Chiza. Mwese ntimubiyobewe aka karere turimo karegereye cyane ikiyaga Tanganyika, no kuvuga ko turi muri iki kiyaya. Aha turi rero harashobora kubangamirwa cyane n'indwara zituruka ku isuku rike, ari nayo mpamvu buri muntu wese yabwirizwa gufata intumbero yuko amagara y'ubwiwe ayatunganya neza, cyane cyane mu kwirinda izi ndwara zituruka ku isuku rike. Rero usanga hariho nk'ibibanza bimwe bimwe ahubwo byategerezwa kuba akarorero ku rugero rudasanzwe. Aha ndavuga nk'uburiro, amaresitora canke ubunywero, ububare, ko hategerezwa kubaho indobo y'amazi n'isabune kugira ngo abantu bose bame bariko barakaraba. Narijya mbere dusanzwe turi mu gihe cikiza ca coronavirus. Kigira kandi nuko haba cane cane mu maresitora aho baho amazi meza bakoresha ibyo bikorwa byabo. Iyo hageze kuvyoza murabona ko bakoresha ibikoresho bitari bike, amasahani, amasafuriya, ibiyiko n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ni byiza ko haba hariho amazi meza bavyozamwo, hanyuma bakabigirira isuku ku mwanya bahejeje kubyoza bakabishingura canke bakabibika ahantu habigenewe heza, bakabirinda urusazi. Ikindi twokongera ko nuko mu bunywero canke mu buriro abantu benshi baba bicaye bari hamwe mugabo bafungurira ku meza canke banywera ku meza. Turateye akamo dusaba by'ukuri ko aba bantu bakora mu bubare canke mu buriro ko imeza nazo nyine bozigirira isuku, bakaba bariko barahasukura kugira ngo by'ukuri dushobore kurwanya no kwirinda izi ndwara zituruka ku isuku rike. Narijya mwese muzi ko dusanzwe turi mu bihe bitoroshe bya coronavirus. Reka dutandukire igisata c'indero tuve mu gisata c'amagara y'abantu. Muri kino gihe cy'uburuhuko abanyeshuri barakwiye gukora ibikorwa bizobatuma bashobora kwironderera ibikoresho byo kw'ishure bazokenera amashure amaze gutangura. Niyo nkuru Thierry ni umwe mu banyeshuri bari mu buruhuko ariko arakora akazi ko gufyatura amatafari. Aratera kamo abandi banyeshuri ati naho arakazi karuhije karashobora kubafasha mu byo baba bakeneye. Agira ko kandi ababwira ko atowogaya akazi. Nitumutega amatwi akaba ari dukesha mugenzi wacu Richard Ndayizigiye. Dusanzwe tubimenyereye iyo hageze ishisha tuza gufyatura tafari iboneka uragenda ahantu kimbivu, abeje kwimbivu harabaho amazi ahava mugaponda, abeje guponda acushatura rero karinda yuko ryuma bivanye no kumena ahantu haba hameze hariho ivu usanga naho ufyatura atari itafari nayo haronka kubera ubuhombo bwabo. Rero umusenyi nufyaturika impaka iyo benshi mu kigobe niho bakunda gufyaturira benshi. Akazi k'amatafari kamfasha kurondera ibintu nzokoresha ishure ritanguye cyangwa ibintu bizofasha kandi n'ibintu byonteza n'imbere ko ngaha haravayo uduhera dukeyi nashobora kwifashisha igihe abavyeyi bataba bafise ico bofashisha iyo ngorane yo gushiki. Si benshi bakunda kwitanga muri buno buzi ngo babukore, babona yuko bugayisha abantu bo ngaha. Kenshi bukikorera abantu bava kure, abo ngaha bakabukengera. Je none baha niko boyegera bagafashanya n'abandi kuko nta kazi kagayisha. Ikintu je ca mbere nuva umugongo kuko uguma wunamye uhagura utwara iforoma gufyatura ukongera ukagaruka uje gupakira. Rero nyene uruhira umugongo ukaca utangura kuko vyukira. Ivyo wese tubishikiriza ababijejwe tukababwira icahabaye n'igituma yase kuduha amahera bakamenya ukungene bamugenza bakayadusabira kuko hari igihe baca bafite iyindi migambi nkuko twabikoze tuvuga ati tugiye gukora ama tuzohemba. Twosaba kacu kugira batere imbere nuko ubuzi bwogwira aba n'abantu baronka ubuzi bukwiye kuko ubuzi ari buke n'abantu baba benshi ubuzi bugaca bubura. Aha kandi nayo tugarukije amakuru yacu ariko mwadufatiye mu mvahe no mu nje. Reka tubibutse ingingo nkuru zari ziyagize. Impinduka ziriko ziribonekeza mu kiyaga ca Tanganyika aho ni mu gihe ico kiyaga cyari cyateye umwuzurira ngo ariko bikaba bigaragara yuko aya mazi ariko arasubira iyo yajava. Mu gihe abenegihugu batemera mu magabo ngo bashobora kwandura indwara ziturutse ku isuku rike, havyo na cane cane bikaba bibwirwa abegereye mu kiyaga ca Tanganyika. Muri kino gihe abanyeshuri ngo barakwiye gukora ibikorwa bituma bashobora gukora ibikoresho bizobafasha mu gihe bazoba basubiye ku mashure. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwari dutije abiri. Reka nkengurukire uruganda rwa Radio Mugatani FM rwadutokanije ano makuru. Sinokwibagira gukengurukira Jean Chiza rikatuma amajwi bashikira neza. Amwe Bigimana nije nabashikirije mugira mu bawe. Bino muri sanze
muri radiyo magara tanze fe